Bakunzi ba Voice TV mwaramutse. Celestin Ezo niyo muri mu kendero cy'ijambo ry'Imana, kare dusangire amajambo y'Imana. Turasoma mu gitabo ibyakozwe n'intumwa, abandi bakita ngo ibyakozwe n'abatumwa, igice gira gatatu ku murongo, duhera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga riti Petero na Yohana bakiza ikirema. Ku murongo wa mbere, Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, niho isaha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati ntuturabe. Ngeze ku murongo wa 5, abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Bakunzi ba Voice TV, ngeje ku murongo wa 6, sinobisoma vyose, tuzonanya muzovyisomera namwe murayo mugabo. Kuma tuvugana gatoya iyi nkuru y'iki kirema cyama gisegereza uko bukeye uko bwije imbere y'urusengero rwitwa Rwiza. Rero Petero bahaciye kumburengira ngo bari abantu basa neza, bo bafise amafaranga, kandi nacuravye ingorane cyari cifitiye cyari cyo kuronka ico bagifashisha. Niho rero Petero na Yohana bati nuturabe. Naco cumvise umuntu avuze ngo nuturabe kiti aha Imana irangendeye igize neza. Rero kirabaraba kumwe cyari kimenyereye ati ngomba ndonke amafaranga canke ifeza, ariko Petero akibwira ati burya sifisi ifeza nogwa canke izahabu, ariko ico mfise ndakiguha. Amen. Ati mu izina rya Yesu haguruka utambuke. Rero Petero na Yohana ijambo bagiye kwitwaza ni izina rya Yesu. Burya nshuti uruko uri kumwe natwe kuri Voice TV, ushobora kuba ufise ingorane mugabo igihe uzisange juri wenyene hatarimo Yesu, kenshi wamurondera inyishu nawe zitari. Nkuko tubonye iki kirema cyari kiravye Petero na Yohana ngo burya ngo kiraronse inyishu yacu, kumbe gisanga kigomba kironke inyishu burundu. Rero Yesu Kristo twize canke Yesu Kristo bivana no kwizera numwe. Iyo umushize imbere mu bibazo vyawe ibintu bigenda neza. Uruko urasoma aha munsi urabona yuko kimaze gutambuka cyaciye kija mu rusengero gusenga kijana nabo. Ariko abantu benshi iki gihe ikibabaje barasenga Imana ikabakorera ibitangaza, mugo sanga mu nyuma baciye bayivako. Ariko raba iki kirema cyaciye cinjira mu rusengero, naco kijana nabo kirashimira Imana. Ngo rero ngo abakibona nabo ko nzaciye bigenda, rero ngo bakibona gitambuka baca baramenya. Biringa ku murongo w'9 ngo abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero yitwa Ryiza asegerereza. Amen. Rero mukunzi urukumwe natwe, niyo washira imbere Yesu Kristo akagufasha mu bugingo bwawe, si we wenyene ariko n'abantu bazibona ati ujya ni wa wundi. Rero si ibintu gusa amategeko gusa byo ngaha ku isi mugabo n'ivyaha. Buryo umuntu ashobora kuba agendera mu ngeso mbi, ariko iyo Imana ikugendeye ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urabona ibitangaza, kandi n'abantu bazobona itandukaniro. Nimba uri umuntu ubesha, bazobona ko ubaye umwizigirwa. Nimba uwari umuntu w'amanyanga, bamwe bitanga ngo nabayesro, bazobona byose ko wabihevye uri umuntu mwiza. Bakunzi ba Voice TV, tuganira iri jambo ry'Imana rivuga ukuntu ikiremwa cyagendewe na Yesu biciye kuri Petero na Yohana. Nawe ushobora kuba ufise ingorane zawe ugasanga urukwanga amasa abantu, ariko raba Yesu, kuko Yesu iyo arimo byose bigenda neza. Murakoze naho ubutaha.